wa kabiri Gitugutu umwaka wa 2025 cegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yagendeye ubushikiranganji bw'akazi abakozi ba leta no gutegekaniriza akazoza abakozi. Imvo nyamukuru y'ugo rugendo kwari kwishikira ku kivi kugira ngo arabe ibikorwa biriko birakorerwa mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo abakozi ba leta. Twishikiye ku kivi ibikorwa biriko bikorwa mu bushikiranganji bw'akazi no gutegekaniriza akazoza abakozi. No munsi murazi yuko turi muri ryabagabwa rishasha bw'igihugu mu ntara shasha zitanu n'amakomune 42 ndetse n'amazone amajana 42 amba bisigura yuko duteza kwa ku buryo nk'ubu bushikiranganji bwose twabonye yuko tegezwa kuba vyiza ko ateza kuboneka no gushikariya mu makomine wabo. Twabasanze ku kivi rero uyu munsi turabona yuko biteguye kandi ibintu biko birakorwa ku buryo bizoshika no rwego mu makomine mu province yo gatanu biramaze gushikayo ku buryo ibi n'ibindi bishobora gusabwa nga mu rwego gushikanganje muri administration centrale bizoheza bikagabanuka. Ishoye cyambere kubijanye n'imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 aho hasabwa gukoresha ubuhinga bwa none ku madosiye y'abakozi arenga 105 ayarenga 90 aramaze gukorwa ku buhinga bwa none. Murazi yuko uno munsi tugenda turi kuri wa migambi y'igihugu kiko kiyisenura muri 2040 giteye imbere muri 2060 bisigura yuko kandi tuzo kugenda dukoresha tubona iyo tuja dukoresha ico twita plan de travail et budget annuel ku buryo ibikorwa tugenda turapanga tubikora ku mwanya wavyo kugira ngo tuje turagenda tubona tuti iki kiravuye mu nzira iki najo kiravuye mu nzira mwe tuvuye tukaja hehe. Muri iyo nzira rero twasavye yuko ibikorwa byose vya leta byokorwa mu cyo bita digitalisation uko ukoresha ubuhinga bwa none. Kwico ikorwa rero baratanguye bafata amadosiye y'abakozi arenga 105 vyatezwa kuja kubanimeze bikaja mu buhinga bwa none. No munsi twasanze amadosiye arenga 90 amaze kubanimeze igikorwa twibaza ko ari ciza kandi mugabo twizere yuko nivyo 2020 nabingahe bitashobora kuba nimerize yuko bizoshobora gukorwa bikava mu nzira kandi twe dusaba yuko n'abakozi ba leta bamwe usanga batumwe n'umukuru w'igihugu gukora mu butumwa ubucanke ubundi canke abashikanganje batuma canke handi cyo gwiteko ry'umukuru n'amangishinga amateka canke nguzo amateka bajya twita yuko bari en détachement ko nabo nyene bo batobibagira yuko ateza kubanimeriza amadosiye yabo kandi meze kuko igikorwa cabo giheze babatumye bateza kugaruka mu bushikanganje bateza usanga amadosiye yabo ari ku murongo ameze neza. Kaba yasavye ko n'amadosiye atarakogwa nk'ayabakozi batumwe n'umukuru w'igihugu mu butumwa canke buriya ko nazo zokogwa ko bogerageza kuraba ingene amadosiye kandi bageza gushika umunsi ku buryo bijya bijanye n'ivyo bita mise à jour de la carrière des fonctionnaires bikorwa basanga amazi imyaka 10 n'ingahe bitarakogwa yuko ama ministère abushikanganje bwose goja burarungika zijya mpapuro zijanye zingene abakozi ba leta bakoze. Turasaba yuko boja barashikana izo mpapuro mu bushikanganje bujejwe abakozi nabo bagaca bishira mu mashini kugira ngo ntibije kurinda imyaka myinshi bateze kubona ngene bagenda barisununura mu gashaka kabo muco bita kuduza ico bita la part indiciaire. Icanyuma twabonye kandi bariko baragereza gukora nuko uno munsi muri andinganizo shashe imishahara iraba
ubushobozi bw'umuntu bivanye ku byo yize la part indiciaire no kuraba ico akora bijanye n'ico bita emploi yuko byo bandanya binondosorwa ku uca nkundi bitaraherahizwa neza ko kuri benshi vyaraheze mugatwa ca dusaba yuko n'abandi bo mu bisata bajya bisico bita ma statut spécial yuko nabo nyene boraba ingene ico kibazo cabo cova mu nzira kugira ngo ntihagire abasigara inyuma y'umugambi.